Woba wararavye iyi filime ya Netflix yatumye abantu badasinzira? Uyu munsi tugiye kurabira hamwe kuri filime yitwa Extraction. Ni imwe mu mafilime ya action yakunzwe cyane kw'isi. Nimba ukunda amafilime akomeye cyane, raba iyi video ushikane ku musozo. Kandi ntiwibagire gukanda subscribe, ufungure n'inzogera. Extraction ni filime ikomeye cyane. Inkuru yayo ivuga kuri uyu mugabo yitwa Tiralek. Uyu yari umusirikare, yakora ibikorwa vyiwe vy'ibanga. Nyuma yaho yahawe igikorwa cyo gukiza umwana w'umutunzi wo mu Buhinde. Uwo mwana yari yashimuswe n'abagizi ba nabi babicanye. Ariko ico gikorwa cyahindutse intambara ikomeye cyane, aho uyu mugabo Tiralek yahanganye n'abantu benshi cyane kugira akize uyu mwana. Ikintu cyatangaje abantu benshi cyane ni ubuhinga bwakinishijwe muri filime Extraction. Iyi filime ahanini ubuhinga bwakinishijwe n'ubwa action. Hari scene isa n'iyafashwe nka shot imwe ndende idahagarara, nk'iyo kurasana, kugwana n'amaboko no guhunga mu mabarabara. Ivyo vyose bikaba vyatumye umutima utera cyane ku batari bake. Ivyo nivyo vyatumye filime ikundwa n'abantu benshi cyane. Extraction yakoreshejwe umutahe uri hafi ya 65 million dollars. Naho itagiye muri cinema kuko ari ya Netflix. Yabaye imwe muri filime zarabwe cyane kuri Netflix mu gihe yasohoka. Ivyo bikaba vyerekana ko yungutse cyane. Ubona ko yinjije umufungo uri hafi ya 250 million dollars kw'isi yose. Scene yakunzwe n'abantu benshi cyane ni iyi ya shoti ndende irimwo kurasana, kugwana no guhunga mu mabarabara. Abantu benshi barayikunze cyane kuko iraryoshe kandi irateye n'ubwoba. Extraction yakiniwe ahanini mu Buhinde no muri Bangladesh. Ivyo bikaba vyayihaye atmosphere idasanzwe kandi y'ukuri. Extraction si action gusa, harimwo inyigisho nko kwitanga no gukiza ubuzima bw'abandi. Ni filime ikwiye no kurabwa n'umuntu wari we wese akunda amafilime ya Netflix akomeye. Nimba ukunda aya makuru ya filime mu Kirundi, subscribe kuri yaciye uronke izindi video nk'izi.